kwazi mask yawe iki ni gitenge cyangwa ni boka bakase murafata elastike murashirako iboka kandi kiboka yawe ni isuku Itangi zumanze kwambara no nagenda kwereka ndaza kwereka inbox umviriza afite boka za kurere zose zifite amarastike ameze uku kandi elastike ni yo mu iboka ni kintu kibabaje canke gitwengeje utashimye kuvuga nyene muri kahise umunsi wa mbere ni mastiba naratwenze cyane kugeza abantu bose bavuga none abakobwa mumaze kutwigira ko vyinshi canje akanyamerika Isaac TV Hello abakunzi ba Isaac TV mumeze neza agenda meze neza ndashima Imana nkuko mubibona rero kuri micro n'imico santa la Talita behind camera Juma Jokes ni kimwe ku kindi rero uno munsi umutumire wanyu n'umutumire mwari mu mazi imisi musaba Alvin kanda kuramutse ni sawa amaje no gusaba jewe nuko twovuga nutaravye hariya canke hariya kunda uri mengo murabo urafite umugabo hari question zatangura OK qui concentre tu dois être concentré comme une tomate pâte sur la caméra ramutse bakunzi ba Isaac TV bakunzi ba Isaac TV murasanzwe munzi jewe gusa tu na inapoteye ego vraiment narindi muri congé mugabo wantu kandagaruse murambura muri Isaac TV comme d'hab murabizi jewe l'homme qui traverse la mer sans bateau Muhammad none niki cyatumye upotera Alvin none si choix yawe none gupotera si choix yanje nije mvuga jewe je vais me confiner dans la chambre pendant 2 semaines ou 3 semaines et après je vais sortir quoi donc c'est le moment Muhammad dutangura nibazo byacu utangura umbazi canke nangure ndakubaza jewe nari ndi mu journaliste ni jewe ariko ndashaka tangura ikibazo cya mbere Alvin urakunda kuvuga ko ukora ubusazi kandi ubu busazi bwawe nibwo butuma ubaho n'abandi bakavuga ujya muhungu n'umusazi ni kihe kintu Alvin atokora nubwo avuga ati je vraiment ibintu byose narabikoze canke ndasara nyene ni kihe kintu Alvin Smith atokora gufata ku nguvu wabona mbwa mwijero wobikora kuri kwamye OK ikibazo cyawe cya mbere na ikibazo cya mbere nuko ushaka kubaza est-ce que urafite certificat ya journalisme canke wabigiyemo arayo urarota ucura vyukura ajya muri journalisme bon certificat ndazifise zibiri umviriza jewe ntibambesha jamais de la vie uzoze rero uzirabe muhira tuzosubira gukora n'ikiganiro zozerikana certificat allez c'est à ton tour bien sûr na byari kungora imbaza diplôme mugabo ya diplôme c'est normal être journaliste et avoir un diplôme c'est deux choses différentes ndafise certificat rero tuzokora ndazifise est-ce que tu as un diplôme bien sûr diplôme obi yaboneka ko ifise mugabo certificat na certificat office uzi abajournaliste bafite ama certificat ngaha mu Burundi ni bake cyane où t'as trouvé ça c'est Isaac qui t'a donné ça non Isaac donc t'as un diplôme pas ta question deuxième question turakunda kuvuga abamisi byama nubu hariho ama evenement karabaye gutora abamisi umumisi mu Kirundi ciza nike urazi yuko Kirundi ari Kirundi bon ndesu Kirundi indimi nta muntu azi byose ça rero pour ton info moi je connais seulement Miss quand tu me demandes Miss en Kirundi ntuko geranje no kubaza ngira igufuri mu gifaransa igufuri ntacyo ufumenye kiragoye cyane ntuko mbya rero Miss biragoye genda kizi Miss genzi n'abaruguru avuga gene wa mu Miss wa wundi na ruguru mbya mu Miss Miss ni gute muri kimwe ku kindi abakunzi ba Isaac TV nibo ari grille de correction abantu nibo baza kwandika shame shezami jewe nivukiye Bujumbura burya mu gatumba nja yarukuramutsa natu canke papa kambwira tugende ndakwereke ku gatumba ndakwereke iyo twavukiye mugabo je sinavukiye ruguru tonke kati me demande ce que signifie Miss désolé vraiment moi je mbaje Miss moi je suis né à Bujumbura Miss ni Miss nyene sawa nikibazo cyawe rero kigira kabiri ikibazo canje kigira kabiri nuko ishaka kubaza wewe ufite aba ex bangahe aba ex bangahe aba ex babiri
Watanguye gusohokana ryari kuja mu rukundo ryari? Ubu turi muri 2021. Natanguye muri 2017. 2017, t'avais quel âge? J'avais combien d'âge? Twumve. Ubu ufise imyaka ingahe? Ndagwaruri. Ubu mfise 18 ans. Wewe ufise amashuri angahe wize iki kumengo calcul mental yakugora cyane? J'ai scientifique. Oui, c'est scientifique. Ubu ufise imyaka ingahe? C'est 18. 18 ans. C'est 14 ans. Wari ufise 14 ans. Niwe watangiye kuja mu rukundo. Niwe watangiye gusohokana n'umukunzi wawe wa mbere. Mumba warinde ko ndakubaza ibibazo birebire mugabo ni ikibazo. Gusohokana niwe watangiye. Ndumviriza gukundana kandi ndi gusohokana je veux dire gukundana kuja mu rukundo. Akuja mu rukundo nyene mvuga ati je suis sérieuse. Umviriza vya sérieuse ni biki? Nimba bakumenye utari sérieuse umviriza. Ndakubajije watangiye kuja mu rukundo ryari ufise imyaka ingahe? C'était en 2017. Donc t'avais 14 ans. Ah. Yari umumeke wa mbere. Umeke wa kabiri mwasohokanye ryari? Canke ni ibintu by'ibishasha 2021 avec un nouveau mec? Yeah. Umeke wanje wa kabiri twasohokanye muri 2019. Umeke wawe wa mbere mwafuye iki? Twafuye iki? Question réponse. Ariko toi tu vas me poser tout ce que tu veux. Entre-temps. Hewe kiganiro n'iki wawe? Jewe ibibazo ni byinshi cyane. Turabanze tukavuga kimwe kimwe. Oya yo aho wonsiga reka kandi bihari nga. Reka je prolonge mbandanyama na uraza gushaka kugote. Okay sawa. Reka ndakure kuheme andazi wabuze cyo wishura ari imbaza. Changaruka jewe rero nimba wamenyereye wibomye ndakizi. ALVIN SMITH ni kintu kibabaje canke gitwengeje cyakubaye ko utashimye kuvuga nyene muri kahise. Umunsi wa mbere ni mastiba naratwenze cyane kugiza abantu bose bavuga we parce que c'était la première fois non on a dit j'étais à la chambre quoi et il dit même pendant 10 minutes ndiko ndatwenga 10 minutes wari wabyumvise nk'abandi bahungu bakubwira bon narayibona mu cinema umunsi wenda pratique mon ami natwenze comme un fou donc nico kintu je cyo ico kintu donc c'est la réponse de ta question uracyabibandanya cyane jewe none ndafata okay arantu bibujijwe oya none abakobwa maze kutwigira ko vyinshi canja kanyamerika kandi ufise umugore ubu none numva ko ndamufise. Okay ikibazo cyawe rero gikurikira cyanje gikurikira wewe oya kwanza kigira kane wewe umviriza je simparura jewe ndagenda uko gusa ndagufasha guharura ni ikibazo cyawe kigira kane none ibibazo bingahe burya ni 6. Okay mbwira amasentome ya covid amasentome ya covid ibimenyetso nka 3 canke 4 5 kugira umenye kugwaye covid kuko nabonye wambaye mask kwazi mask yawe iki ni gitenge cyangwa ni boka bakase murafata elastike murashirako iboka oya tubereke murabona ni gitenge ni gitenge iboka twiboka yawe ni isuku icyo umaze kwambara no nagenda kwereka ndaza kwereka inbox umviriza afite boka za kurere zose zifite amarastike ameze uku kandi elastike ni yo mu iboka yo kubagimbira amasentome 3 canke 4 ndazi ko hariho apana urazi ko rega nizo nzi nyene nzi yuko none wambaye mask utazi n'ivyo uri kurambara je ndabize kandi akubwire none hariho inkorora ugakorora apane igisanzwe ukumva ko mu muhogo humye uhumye ushaka kunywa amazi c'est rien oya rero suko hama hari ukuntu tugiye no mu mariye usanga ari public cyane badupima ubushuhe donc hariho temperature ubushuhe mbe urazi gituma bagupima ubushuhe kugira barabe nyene okay mbe ugwaye corona wese umupima ubushuhe cyumya ko agwaye corona oya ni bimwe mu masentome wambwiye amasentome ashobora gutuma bikeka umuntu ko agwaye corona jewe nizo nde nazuzi bazi ikibazo ubushuhe bijya nibisanzwe ni benshi bagwaye corona badashishe kugira kigira kane
muze kumubwira amasentome ibimenyesho by'umuntu agwaye corona so ubushyuhe monami bijya nibisanzwe gupima pyong ubushyuhe nibisanzwe ushaka kugwaye na malaria ushushe cyane bakavuga donc erega bararaba intuzenye yo okay basi yazo cyane ikibazo cyanje kigira kane ku ma interview horugira uhora uvuga yuko hariho nk'abakobwa genre babwira ni na yuko uragasazi iki nimuberanye ibiki nibiki kandi je vraiment ndabona ko bihora bikubabaza kandi birababaza nta numwe bitababaza nk'umuntu yakuzanira nk'umukobwa umwe atari urusaku yama bivuga akamukuzanira imbere yawe apana ku rusaku twarabyumvise ngo niwe wabivuze iki ari nyene ibintu byavuye uwo mukozi iki umukobwa yabivuze ivyo bintu no mubaza ati wewe burya toi tu me trouves comment mbona gute ndavye ha ese urabona ke ndakudraze ivyo pasi umukobwa amaze kuvuga uko abagukunda atagukunda nabo abari jalouse de toi ababona ucya muhungu afite umukobwa mwiza pourquoi pas moi ouais tandraze jewe usanza ati mbarazi ko ari umuntu avuga ikintu kwera jalouse nkawe wendaze abarabaje bawe bavuga kanaka wowe witwa gute burya Alvin senda vuga uko witwa shaje ndakuzi kanyuranye jewe niko meze barabizi witwa gute Santa canke muco ari umuntu ashobora kuvuga wayi muco muco asigaye ashushe none ndakubaza n'abajama bawe mora muhura asigaye ushushe tuba tukubona kuri televiziyo ya Isaac urashushe abandi nabo bakavuga reka sha bijya reka sha hajya bazomujya ndabizi bijya ajya ashaka kugira kumenyeka ntabyo barabavuga nta makritike bavuga abajama bawe nyene baba bari jalouse kurumva zimugora tugomara uri kurumva baba bari jalouse baba nawe nyene bifuza kugira ico kintu bikanka yuko bakironka canke ko bagishikirako rero bakaca batangura gushiramo inzigo rero sikuvuga ngo bafite umutima mubi ni jaloux yego yuko babona ko ijya place batoyi bamwe yes kandi baba babona umengo barasizwe n'amajambere nakwishuye sawa murakoze cyane donc je namonye imbere yanje ndamubwira wewe soit tu veux que je te yo soit urashaka ibindi ya tu comprends abatafisa amatwi bumvise n'ikibazo cyawe cyangwa nakubaza ikibazo cyangwa cyanyuma est-ce que muri Isaac TV est-ce que ukora kugira wiryohere canke ufata uyu mwuga nk'akazi bonje ni nk'akazi kandi kashoboye kuzonshikana n'ahandi kure nifuza gushika merci beaucoup ikibazo cyanje rero je ndagaruka no ku bintu ukunda kuvuga byose je vuga je ndishura ko ukunda ingidi vraiment kandi ndabizi vraiment birazwi ikindi kintu ukundira umukobwa ni giki apa ingidi havuye ingidi en tout cas ingeso kuko ubwiza urashobora kwisigana mu korogo tout à fait normal ukaba mwiza ni uramukiwe rero n'ikibazo cyawe cyanyuma Alvin cyanyuma Jana tukunda kubaza umuntu n'ibyo akora d'abord uri capable kuvuga indimi zingahe jewe ndi capable nk'ubu je vais dire nk'ubu haje umuntu wo hanze bakavuga mu dushaka TV yose ituma umuntu w'umukobwa wowe ukacu participa uyu muntu ugasanga avuga icyongereza cyangwa ifaransa est-ce que byokorera ku exprime mu gifaransa byokoroye bien ukizprima nyene we nakubajije n'ikirundi cyacu kiratugora mugabo urashobora kuvuga ati kame mu rurimi oya byari ivyo kuko si bose ni benshi tubuzi yuko batoshobora kwexprima na kimwe merci beaucoup ikibazo cyanje cyanyuma hariho antuka uraza aba styliste bamwe hariho umustiliste yitwa Karifa styliste ubumuzi bon je kuma kuri office nzi yuko nawe uhora uja hari ibintu je uhora uja kugurayo kandi twarakoranye interview ndamubaza none ko ndazi ko wambika abastar umustar wa mbere uzi ataberwa ninde yambwiye ati ni ALVIN SMITH kandi nawe ahora kwambika jewe anyambika je jamais je nta mustirita anyambika urabizi basi uhora uja je mpuzu ndazigura hama arabesha vraiment je ndi mu bastari babegwa
sha Jerevuze none ahubwo nawe twomushira abantu bo mutera amabuye vraiment ahubwo usanga yachatse kuvuga Alvin Smith kuko abazi ko Alvin Smith numuntu hazwi numuntu ndamuvuza izina giwe abantu boce batangura ku komanta sha gende mu bantu babegwa ndukura nu nambaye ivyo muhira naberewe vraiment ntubako mberewe ndashaka kukuruta wowe kandi uri umukobwa umva ntabegwa kuri abakunzi ba active baraza kujija Joyce Njuje raba ya mukhama hewe ujya muhungu rimba yavuze uko hari n'undi mukobwa yavuze ngo yabuze telefone ngo utwaraje manika urazi telefone nkoresha oya nagende wabonye ngo telefone yawe wibuze uyisanga kwande ngo narafashe niwe yabayitwaye uje telefone nkoresha oya ukoresha telefone ya gute Murano muzi mukobwa gusha telefone ya gute jewe ari ibindi bintu abantu bavuga kubera abazi yuko ujya mu ntazwi ndamuvuza izina giwe bisha biturindinga tivwa ndavuga reka mbukujya nyene mugabo bariko barambeshera je ndabegwa mona basi naho mba nambaye boka je ndabegwa ndakiye kompaye wewe nujya l'homme qui traverse la mer sans bateau ya baba mukhama ufate ifoto yanje n'uki uyishireko amucu posta tuko nyene wisha la vache originale sawa none we ntuzi jewe wowe mbora gute je mbona ubego mugabo si hatari cyane ko kuntu uri kurabivuga monami jewe ndese no kubegwa je nambaye impuzu zizimvye ego shaka mbari impuzu zizimvye n'ubego umviriza je ndabegwa jewe je bastare banyu bose no batahasi reka umaze kuvuga kumengo bose no bemvita nkababwira mu hagarare ngaho mwese je ndabereke mwese mwambare jewe no mkitraverse la mer sans bateau hewe ndabaye amafoto muze gucisha muri kiganiro yanje ya uranza maniga je ndabegwa naho nuba nayambaye boka Alvin Smith reka ndagushimire cyane twaganiye neza ndagushimiye cyane ikibazo cya nyuma umumeki wawe iske ça va kuva muri 2019 gushika ubu ça va oui ça va lole mukhaba lole yo lole Beavuze ko umaze sokara beke bagari Alvin wambatije iba Nicyanyuma n'isabye cya polisi baga oya icyanyuma wambwiye muri 2019 nakubwiye babiri okay wa mbere wavuze ko ni muri 2017 wa kabiri muri 2019 sa ndabare ya dole Bravo babiri none tu comprends ce que je veux dire ko ndabizi yuko bashintambe banyerande coco personne ni kandi twafuye hari ikibazo apana kandi turazi twebwe abarundi abanyafrika twebwe abahungu ari ibintu kweri dutara nyene tuvuga sha je sinshobora vraiment jewe sinosokana n'umukobwa jewe ntagize mukhama none wewe sava nabwe nivyo twapfuye rero bose urumva wa kabiri agusupport uko nyene wa kabiri ahubwo umbaza ati wa gatatu azogusupport uko nyene uwa kabiri nje mubayemo oya urumva wambagije ba exerega none nujya kabiri mwarahebanye ujya dabitishime regura kazi urumva ujya mugabo wa mbere mwarahebanye wa kabiri nawo mwahebanye ryari na twahebanye kuri bonane ya 2020 apana kuri bonane kusari muri 2020 yo okay ndagutahura Saint Valentin yegereje abakobwa mucamutangura guheba abagabo banyu kuko muba muzi yuko none deja kwa kabiri haregereje 14 uteguza kumuheba kubera rero urindiriye ko nzoce nkwereka nzoce posting après Saint Valentin uzocira unkundi none bose rero nzo muronka nyuma ya Saint Valentin canke baguheba ko udafise ingidi wewe apa yawe wabonye ndayifise cyane oya gusa jewe none maze kumbwira uko uri waka uri mweranda ndahevye okay murakoze twakuranye neza ya abakunzi ba Active nibaze yuko mwagiye na kimwe ku kindi hama mubandanye mu ryoherwa abahungu muzi ko uyu mukobwa yabahevye kubera ivyo ushaka kurondera handi sava hamwe nawe tumureke turabe ko azofuka umviriza abantu bose mushaka kumudiraga murabizi problème yiwe rero ntimwigore sava pa ici reste tomber tumureke azobe mu masera abakunzi ba Active ahubwo uzogifane ugende hariya
Alvin Sawa. yaheze Oya je ndashavuye je ndabije birambabaje. abantu babasezere Oya je birambabaje reka pe. nandi ndabasezere None wewe. reka nandi ndabasezere basi Nimbara amahera uronka. Okay tuzogwa amahera ku kwezi. Isaac TV murabizi turabakunda cyane utaragira subscribe hari Oya. hari byinshi biko yagusiga abamuzi mu isite mu mubeshuzi usanga atasasa bazijoro bagiye gukamisha. Okay sawa okay sawa kiganiro kikuryoheye sharinga n'abandi ugire like bishobotse na comment hama nkuko mubibona ndaremye nta muhungu aza gushirako like yabaze kuva yikubezuka Juma Jux cha je nta like iza gushirako Isaac TV. Oh.